iki nico cyerekana ko mwaje gutora umukobwa wanjye mumukeneye aho bumwe rero no tuko turagira tugira gute tubutsimbataza Mutama tugize turashika dusanga wa muhungu wacu yahinduye sindakumva neza ngo ntakirongoye umukobwa wawe murabuze mukinisha jewe nkuba umukobwa wanje natwagwa mbirize nababwire ahi wanje si mu rugo ko kuza gukinishwamwe inkwano mwampaye umukobwa nabahaye siko bindi muvuga ati ngo murumva ngo yahinduye umbiriza umwana ni gwanyu none ga Mutama ko umuhungu wacu yamwase kandi ari we murongoye nta kundi ahubwo mwumvishe mubwira ati aramutwara haduga hamanuka ategerezwa kumutwara umbiriza Mutama nkuba twebwe amahera twazanye inkwano ko tuma tuyaheba mugabo umuhungu wacu yase umukobwa wawe mwebwe muranyumva ntimunzi Amateti ikintu kinzanye ngakuno umugoro basikindi sifa we twayatse ndamubaza ivyerekeye Diane ngo banumva ko gumagaruka bivaye nuko abantu bafite kwizera guke bigatuma kandi urukundo nahora nkunda Diane byanteye kuza hano hantu kugira ngo ndaharare nze kubyumvira neza n'abatwi yanje abiri ndeguma numva inkuru zimbarirano siganwe inzoga siganwe inzoga oya si ahubwo ngira nuko nta kandi kintu nikanze mbonye ngo giciye ajyo ngira nacanganye kihoraza ibintu by'ingwana tu rero niyo mpamvu navuze ati reka nze ngishike ku mugoroba kugira ngo abota siyake nibiki ko nakwenda gutaha yako nibi urumva akantu gaca ngaho umuravyo ngo fitiye siko ndatahura umugabi baho ajye munari mu bibazo shaho umubona ibintu bidahari rero cyamvuga ati reka ngire gute nzi hano hantu kugira ngo ko nakwenda batahura nibiki akantu ngo fitiye sakari nk'akanyoni nyene kare intamba nigena ngo pyu ubona akantu mego n'umupepo rero niyo mpamvu navuze ati nze nirabire neza ndabyumvire neza n'amatwi yanje abiri cyo mpamvu ko Diane kuma Dad ibintu vyabaye nabi gute siniko nagutahura byabaye nabi gute aje nabuze icyo mfata n'icyo ndeka ariko ikintu utaramenya ibintu vyabaye nabi duhereye ku vya mbere agacungwa kanje nari nasize mu giti barakuye sinzi niyo kagereye kuva nondera nkarondera n'ubu sinamenye yo kare n'icyo utazi n'ivyo wakoze vyapfuye kuko bari baje kugukwa nibo bagarutse kukwanga dawe bishoboka biti sindavyumva kandi sindiko bitaho turakwiye kuba maso cyo no kubwira Jojo bizakubwira ni kugerageza icyanyuma kuko twara rufyina ujya muhungu agatwara ubundi agashikira ujya muti tuzoba duheze ubure ntagufyina
mama je ni biki ko mbona papa uri kuramwandaza yagize isanganya haba ikibazo nyabanje ibi byose ni wewe ibi byose ubona ibi ni kubera wewe ibi iyi ni ntandaro yawe yo kwanga umukobwa wa Nkuba. naje si jewe mama kandi nta kundi kuntu nobigira uko yo mpirahira nkemera Jasmine byari kuzana izindi ngwani nyinshi zisumba izo nkuru yarakubise bamukorera reka kumutapfisha ku mwana wanje kuko umwana wanje si yankubise. Tubyumvikana nk'umutware we niwe mboneze y'abandi bose ngaha siko we ni waruke guhagararira akakarere kose mugabe ibintu biguma biba umurabisha amaso ibintu bikaba bitangaza bikabira amaso yawe abantu bakajya inkoni abantu bakagira ibibazo umurabisha amaso kuko utakuvuga gutera intambwe ngo hagararire abantu urongoye Sasa musore ibi bintu byo n'akarere wowe kureka kuvyivangamo natwe abatware bagize kano karere twaravyihojeje twarase kuvyivangamo turindiriye ngene bizogenda imana yonyene izo cyurubanza umva ndakubwira mugabo iyo wemeye kwitoza utwara urongora abantu uba wemeye kuzohura n'ibibazo byo byose bizoba bije birondera umunyagihugu siko mugubu uricaye tu uguma wirira uriryoherewe nta kibazo na kimwe mfitiye abanyagihugu bari kugira ibibazo umva ndakubwira rero sasa je sindokwemera yuko abantu baguma bagira ibibazo mpaye ndaba nkuko umusore muzima nkaje kuma ngende imiguru peko umusore nkaje simpindura impuzu mwana mugize ukuntu zinuka gaso umbiriza je nzotigita makamenya umuntu yinyegeje mwibi bintu byo guma aduteza ibibazo ngako n'umutumba impfu zagiturumbuka n'abapfuye tukumva ngo bahamagara abantu mwijoro ngo twugurure twumva imbeho ibintu bari ibintu nyabaki wewe umutware uriho nk'igipope umva hazana amajambo y'amateshwa ya hariya na hariya je rero nje kabona ko nkaje nk'umutwe waje nkwiye kwivanga mu ibintu cyuma kano karere n'abandi bahoze babibonye kunyene baragenda nanje nuwo nasubiriye nabi yaratwara ukunyene nawe ne yaragiye none nicabona ko ikintu cy'ivanga mu ibintu byo mu karere agahungu bagabo akagahungu muga kazobibona nyine bagomba kuvyivangamo kazobibona kanege Siriaki ugezwa n'amahoro Rehema nta mahoro na matoya kuko ibibazo vyanje mfise nibyo mutumba wose muri rusange ufise bingeza Siriaki ngomba nakubwiza ukuri kuvyerekeye urupfu rw'umukunzi wawe Siriaki kubera ko indengana nk'utanze hako nobona wewe no kumambona aho baneye Siriaki kubera iki wakoze biriya kubera
kubera iki wakinishije umutima wanje? Kubera iki wambwiye ko nkunda kumba atari urukundo ufitiye? Kubera ko mbabaza ku mutima? Naragukunze bivuye ku mutima. Kubera iki wemeye ko baza kunkwa ukambwira ko nkunda n'umutima wawe wose? Kubera iki wakinishije umutima wanje? Kubera iki wambwiye ko nkuru utankunda? Siriyake, kubera iki wemeye ko baza kunkwa atari urukundo ufitiye? Kubera ko utanyishura? Siriyake, wagaragaje kunyinga kenshi ngo ndakubwira ivyerekeye urupfu rw'umukunzi wawe, nanje ndakubwira ko atavyonzi, mu gihe nanje nari umugenzi we wa hafi. Nashimye kuvugisha ukuri. Siriyake, Diane ni nkuba yamwishe. Rema, nkuba niwishe Diane? Kumbe banyiyejeje kubera Jasmine. Arahomeye umukunzi wanje. Bamwishe gute? Nkuba yamutwaye umushatsi, inyuma yaho wake twumva ngo yapfuye. Umvane ndakubwira ikintu kimwe, nzoruka nihoreye uvuga umukunzi wanje. Ndababaye. Siriyake, Nuwabikoreye munsi y'urutara byaramenyekanye, kandi iyi si turya ibiva muri yo tuyitemberako, hakagira igihe bakayiduhambamo. Nta muntu n'umwe ariwe yasororeye urupfu. Urashaka kumbwira ko mwagize Diane? Nta kibazo. Ayo majambo agiye kubwira ndakubwiye atabwo banemye pe, ko ndifuza gusanga umukunzi wanje yari yo mwamurongoritse. Jasmine, sinarinzi yuko wewe ufise umutima w'ubunyamaswa nk'urya. Urukundo wanyereje sinarinzi ko gwinyegejemwo ikibi kingana ukuri hano. Wari mu nyungu zawe. Mu Giswahili bavuga ngo chenye mwanzo kina mwisho. Komeza intumbero uriko muri mwe naso, ariko umenye ko atancuti y'urupfu ibaho kuri inose. Twese tuzohambwa mu isi ko n'amazuru yacu araba hasi. Pumbavu mkubwa sana. Muvyeyi, muvyeyi, muvyeyi. Kubera iki waje wenyene? Wategeza kuzana n'umuhungu wanyu n'umuhungu kazana wawe kugira ngo tumurabe cyane kandi kubera ko zigisakana waje gukora ikintu. Igituma ni ngaha nje kubasaba ikigongo. Byaragoranye. Yareje umukobwa wa mbere biranga, aza kurondera uwa kabiri. Hoho byabaye akayobera abahinga, byaranse kupokopa. Niyo mpamvu ubona naje jenyene.
narinje kubasaba nyamba bikunda mutwongera igihe kuko ndabona igisigaye ni gito. ibyo kwanga bw'igihe n'igikunda umwanya w'abajanye kandi gusigaye n'amasaha make cyane mutanyarukije ikiba gipfubuye. Basi mubasha basi ndabitore ndabimushyire kugira ngo turabikize ingorane twozivamo ko vyananiranye yuko umugeni yoboneka byoroshe nimumpe uburenganzira ndabimuha. Oya reka sigaho nta bushobozi afise bwo kubikora ko buriya turarongora igikunda. Ushaka dukore gute? Jewe ngoma ndabitore ndabimushyire. Kandi muri nova ibyo bintu bikora ntibishoboka. Ahantu nzi ko nofata wari uwo nkahindukiza nkashiri mu maso genda kubera ko renda barigwa koretse nakubwiye. we ingo nibiki kurira we nama yakubwiye we uri intare kazi uratakurizwa n'abisi ukarizwa n'abisi uhe ninde we yakurijije wewe. Papa, Siriya niwe yankubise kuva ku murango. Siriya niwe yankore ku mwana. Niwe yankubitiye umwana jewe. Yongeye ikibi mu kindi. Papa, akurone kumbakana nabikubwira nakubuze. Papa, kandi cyambwiye mwe bya Diana katwe twamwishe. Mbizi Siriya gakwiye gupfa ariko nuko nakifise ubushobozi ndi mu bihano kandi ibyo bihano kugenda bivemo mwijoro saa 6 y'ijoro tugenda kongerereza ingufu nawe unyongerereza ingufu nawe nta yindi nzira yo kunyongerereza ingufu nuko tujyamana. Papa, ntabyo nashobora. Urabishobora kujya mbere abishoboye. Ibi byo kunanira gute? Ibya mbere byo kubishobora. Ibi nabyo byo kunanira gute? Urabishobora. Kandi n'amajambo menshi ufise. Witeguye. Kweli ndagwanuka kunyumviriza ubugeze kuri etape kujyamana na papa yo elasa Sifa kuguma wicurukiye nibi noca kujya Sifa haguruka ujya kujya. Umviriza Ted, muri mu bintu bya mbere bisigaye bimbuza amahoro muri runo rugo. Uri bikigenda kwitseretse ndakubuza kuranira ari ryatongo. Ukanyangira kunyumvira. Wabonye ingaruka mbi yazo. Sifa narakosheje kuba ntarakumvira. Ahubwo mbabarira sinumviye impanuro wampaye. Sifa ndagusavye uje kuryama. Kutumva gusa. Papa kubera kunzanye ngaha. Nakuzanye ngaha kugira ndaguha ikintu wamusaba. Wambwiye ngo ushaka ingufu. Nanje ingufu zanje razikura ngaha muri kino giti. Iki giti nagisigiwe nkirage guhera kuri basokuru na basogokuruza. Kino cyo kiduha ingufu zijya dukoresha. Ariko kugira nawe naziguhe nuko nkora ikizira kuri wewe. Papa
je shobora iryo kosa nkaryo nokora mbere ndagiye